Hello, dear audience. Welcome again to today's lesson. Ego ntase kubaha ikaze mu kigwa cy'uno munsi aho tugiye kwiga icyongereza duciye kuri verse biblique ariko hamwe n'ivyo no kuvuga n'icyongereza n'umuntu akeneye kwiga icyongereza mu buryo busanzwe hari cyakura kuko n'icyongereza cyo muri rusange ariko ni mu ntumbero ngaha duca muri Bibiliya kugira tumenye ama verse biblique mu cyongereza ari nko ku muntu akeneye kuvuga ubutumwa bishare kumworohera kubera tuje dusanga ama verbe twaramaze kuyegeranya ko murakoze reka rero hamwe n'ivyo tusenga Imana tutari twihuta Imana ndagushimiye cyumana nacu kandi tugira neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima amen. Nkaba rero nsubiye kwa ikaze hano kuri English Agora Victory School. Murakoze. I will welcome you again to English Agora Victory School. Ego. None rero abagiye gutangura ni verse ni abami ba mbere igice cya 17 umurongo w'icenda. Ndavuge mu Kirundi ariko ndavuga mu Cyongereza tugenda dusigura. Tuce tujana gushika ku mpera ndazi ko mujya kuronka amavuka birema atari make naho umuntu umenga umurongo umwe hari ukuntu tu developer tukagura. Avuga ngo genda Izarefati ntara y'Abasidoni abariho uba raba ngeze umugore w'umupfakazi waho kuzokwama akugaburira. Mu Cyongereza kivuga ngo go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Ego, niryo jambo tugiye kuvuga ko go at once ni kuvuga umuntu akubwira ati go at once. Go ni nka forme imperative gutegeka ati genda. Go at once, genda rimwe na rimwe, haguruka, shiduka. At once ni an inserfo. Tubonye once ni inserfo, twice ni defo nako nshishijemo kugira navyo tubimenye. Hamacha mugabe cyo bitangura guhinduka tugeze ku nshuro zitatu no kubandanya hejuru ni atagihinduka. Kuko ugenda ugira ngo 3 times, 4 times, 5 times. Ni kuvuga ngo inshuro zitatu, inshuro zine, inshuro zitatu, inshuro zitandatu and so on. 3 times, 4 times, 5 times. Ariko tukiri mu ntango tugira once ni an inserfo, twice, therefore. Dushaka kuvuga ngo deux fois par jour, twice a day, or 3 times a day. Inshuro zitatu ku munsi. I eat 3 times a day. Njya gatatu ku munsi ni nk'akarorero. Murakoze. Ariko ni go at once. Genda rimwe na rimwe. To Zarephath in the region of Sidon. Mu karere ka Sidon. Region nico kimwe na land, shobora kuba county or province, shobora kuba province cyangwa ego nivyo, cyangwa area akarere cyangwa zone ntigihinduka haba mu Cyongereza mu Gifaransa kiravugwa ariko hahinduka pronunciation uko kivugwa ni zone ariko handi naho ni zone. Muravyumva tuje tubandanya. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. To stay ni rester and stay there. Uchugumaho. Ariko hariho Bible nazo zivuga ngo and dwell there. Kuko to dwell ni demeurer. Demeurer ni nka habiter. Habiter dans une région kuba ahantu. Nivyo. Ariko ni vyiza ko byose tugenda tubimenya. To dwell, demeurer, to stay, rester. Rester niba bisigura neza umuntu acyumvise ndashobora kumva neza ko ugiye kuba ahantu. Ariko to demeurer unacyumva ko ugiye kuba aho hantu. Ariyo to dwell nivyo. And stay there or dwell there. I have directed a widow there. J'ai dirigé une veuve. Narungitse umupfakazi. I have directed a widow n'umupfakazi. There, Rabba, aho. To supply you with food. Pour te fournir de la nourriture. Kugira guhe ivyo kurya.
kuko food ni nourriture, to supply ni approvisionner cyangwa fournir, ni guha, nuko tucyumva, nuko kandi ndazi ko tumaze kukigaruka ko no mu bindi byarangiye. Ego nivyo. Hanyuma rero muga widow kubera gikoreshwa kenshi, reka nshemera kiraforsa gatoya. A widow twumvise ko ari inverve, umupfakazi. A widower twongera ko er ni umupfakazi w'umugabo, kuko widow ni umupfakazi w'umugore. A widow is a wife whose husband is dead. C'est une femme dont le mari est mort. A widower is a husband whose wife is dead. C'est un mari dont la femme est morte. Nivyo. Widowhood nayo ni ubupfakazi bw'umugore. Widowerhood ubupfakazi bw'umugabo. Ku mugabo. Ego. Niho rero dushobora gutanga nk'akarero tukavuga ngo widowerhood and orphanage are difficult circumstances to endure. Bivuga ngo ubupfakazi bw'umugore, ubupfakazi bw'umugabo n'ubupfubyi ni ibihe bigoye kwihanganira. Nibyo, kuko widowhood ni veuvage, hanyuma orphanage ni orphelinat, donc ubupfubyi. Nibyo. Hanyuma kandi ishobora kuvuga ngo they are widowed or widowed by war. Bivuga ngo bapfakajwe n'intambara. Ils sont devenus veufs ou veuves à cause de la guerre ou par la guerre. Ils sont rendus veuves ou veufs par la guerre. They are widowed by the war. Ariko hamwe n'ivyo reso y'uno munsi, ikigo cy'uno munsi twakuramo nuko Imana itabesha, kuko ivyasezeraniye Eliya imubwira ngo aje Zarefati yarabikoze. Reka tugumye ico natwe tuyizere. Murakoze, reka nce ndangiza gusenga. Imana ndabashimiye ko mwanya mwiza ucubandanye dushoboza ivyo twiteze ko muri ino si ubituronkeko, kandi tugende guhesha icyubahiro. Ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima. Amen.